umunezero ntangere vyo gusubira kubana namwe banywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tubandanya gushikiriza kuri numbonesha kure yacu kandi yanyu Muhuza TV. Uyu mwanya tugiye kubageza ko amakuru biriko biravugwa bigezwe ko muri kano kanya ngaha mu gihugu c'u Burundi, akaba ari amakuru tuzagaruka kuri vyinshi bitandukanye cyane kubiriko biravugwa mu gisata ca politike. Ni mu gihe mu minsi iheze aribwo umukuru w'igihugu nyene Cobero Evariste Ndayishimiye yoba yarasinye itangazo ryemerera abashaka kwitoreza kuba abakenguza amateka gutangura imyamamazo yabo. Ni itangazo yashize ahabona inyuma yuko hari hamaze kuba amatora mu gihugu y'abashinga mateka. Ivyo bikaba byarabaye ku nzego z'imigambwe, aho buri mugambwe umwe wese wagize amajwi uronka. Muri kano kanya rero biravugwa yuko bamwe mu bamaze imyaka 5 batwaye ubushikiranganji butandukanye kuri leta ya Evariste Ndayishimiye ndetse n'abo bamazemo imyaka 3, abo bamaze imyaka 3 bakaba baragiyeho ari uko Alain Guillaume Bunyoni akuye mu mabanga, abandi bakaba baratanguranye na manda y'umukuru w'igihugu nyene Cobero Evariste Ndayishimiye nabo babagiye kwinjira mu nama nshinga amateka. Bamwe rero mu bazoba mu nama nshinga amateka igiye kujaho. Inyuma y'ivyo bamwe bise ikinamico y'amatora yabaye kwigenekerezo ya 5 ruheshi uyu mwaka w'2025, inama nshinga amateka izobigizwe n'abashinga amateka bava mu mugambwe umwe rudende ariwo CNDD FDD. Nkuko benshi mubaranira agateka kazina mu ndetse n'amashiramwe yigenga yabandanije kubivuga, inama nshinga amateka imeze gutyo yabayeho rimwe rudende mu mateka y'u Burundi kuva mu mwaka w'1982 gushika mu mwaka w'1987 ku ntwari y'umugambwe umwe UPRONA. Ivyo ntavyo tukazobigaruka ko mu zindi nkuru. Muri no nkuru turagaruka kuri bamwe mu bazoba bagize inama nshinga amateka nshasha. Benshi mu bashinga amateka bashasha abantu bari basanzwe bazwi, ariko muri kano kanya tugiye kugaruka kuri bake bazwi. Benshi mu tuza kugaruka ko reka tubabwire ko turaza kuza kubabwira kuwahora ari umushikiranganji Martin Niteretse, tuze kubabwira kuri Gervais Abayeho, Ezekiel Nibigira, tuze kuri Aletribert Mutabazi. Abo bose mvuze bakaba barabashikiranganji kuri ubu, aho Martin Niteretse ari umushikiranganji wari hagati mu gihugu, iterambere rusangi n'umutekano. Hari Aletribert Mutabazi akaba ari umushikiranganji ajejwe ibibazo vy'umutekano. Harazamo kandi n'abandi bategetsi batandukanye harimwo n'uwo bita Olivier Suguru. Byose ntuze gucika, ufite subscribe canke sabone n'ibitero wafyinda ko kugira ngo tuzucikanwa nabo dushikiriza, usangiza n'amakuru agenza abo bari bose kugira ngo nabo baje bara mu bambere bashikirwa n'abiriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu c'u Burundi, hanze imbere z'igihugu c'u Burundi ndetse no makungu ya kure. Muhuza TV n'abayekaze muri ano makuru. Ingoro y'inama nshinga amateka mu Kigobe bati igiye kuba ingoro nkuru y'umugambwe CNDD FDD. Uko niko bamwe bavuze bamaze kumva ko abashinga amateka bose bazoba ari abanywanyi ba CNDD FDD. Ntibarira busema kuko umurwi wa mbere wabo ba CNDD FDD yatoje n'abasanzwe bayitwara ku rwego rw'igihugu. Nkuko bivugwa mu bagize Conseil de Sage CNDD FDD harimwo Geras Daniel Ndabirabe, uyu n'ubundi akaba ari we yararongoye inama nshinga amateka. Harazamwo Zenone Ndaruvukanye, abo akaba ari bo batowe mu nama nshinga amateka. Abandi bo muri Conseil de Sage ya CNDD FDD bakazoje mu nama nkenguza amateka. Zenone Ndaruvukanye ashobora no kuba ari we mushinga amateka amaze kugira ibiringo vyinshi mu nama nshinga amateka y'u Burundi. Ntawe uzi ko Geras Ndabirabe nawe ari we azobandanya kurongora inama nshinga amateka. Ico bikoze yiheruka yayitwaye nabi cyane. Ni kenshi abarundi bamwumviriza bumigwa n'amajambo yamuca mu kanwa. Geras Ndabirabe azwi nk'umuntu aterekwa ibijanye n'agateka kazina muntu, yerekwa ibivuga umwidegemvyo y'abarundi, akunda igikenye, avuga ko urwanko ngo ntiyerekwa imigambwe yindi, kandi akemeza ko ifaranga ry'u Burundi rikomeye, akaba atanemera ko hariho ubukene bw'igitoro ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ni nako kandi abanyamabanga ba CNDD FDD ku rwego rw'igihugu, secretary national, nka bose bazoba abashinga amateka. Abo harimwo Martin n'ivy'abandi, Denis Kalera, Jean Marie Muhigwa ndetse na Doriane Munezero harimwo n'abandi.
abagiye bararongora kandi imbonerakure ku rwego rw'igihugu bazohurira mu nama nshingamateka. Abo harimwo Ezekiel Nibigira, Denis Karera na Eric Nshimirimana. Habuzemwo uwabatanguriye bose ari we Major Jean Petit Nduwimana. Uyu we akaba yaragandaguwe n'iperereza rya Perezida Nkurunziza mu mwaka w'ibihumbi 2013. Hari abategetsi bake bazoba abashingamateka. Abambere n'abashikiranganji batatu gusa aribo Martin Teretse, Alain Tribert Mutabazi ndetse na Gervais Abayeho, nibo bagiye kuba bashingamateka. Muri Buhumuza Ibrahim Uwizeye nawe nyene ahagaze neza. Hagize umushingamateka w'umututsi ahabwa yandi mabanga, Uwizeye azocenjira mu nama nshingamateka. Babura amatari batanu kuri 18 bahahora nibo bahawe intebe mu nama nshingamateka. Aba akaba arimwo General Major Leonidas Ndaruzaniye w'Ingozi, hakazamwo Venamani Rambona w'Igitega, Devota Nizigimana w'Ikarusi, Boniface Banyenza ko mu Cankuzo ndetse na Tantine Nshuti n'Amagara w'Imakamba, akaba n'umukenyezi utwara iperereza hagati mu gihugu DDI. Leonidas Ndaruzaniye aranugwanugwa mbere ko ari washobora kurongora inama nshingamateka canke akazohabwa umugambwe CNDD FDD. Leonidas Ndaruzaniye akaba ari Somambike wa Perezida Varisito Ndayishimiye. Abashikiranganji bane bahoze muri leta ya Perezida Nkurunziza bazobamwo aribo Ezekiel Nibigira, Kome Manirakiza, Martin Nivyabane ndetse na Jean Marie Nibirantije. Saidi Juma yahoze ari umukuru w'igisagara ca Bujumbura nawe agiye kuba umushingamateka inyuma y'imyaka hafi 10 asa n'uwibagiwe. Jean Ciza yatwaye banki nkuru y'igihugu BRB ikiringo c'imyaka 5 mu kiringo ca gatatu ca Perezida Nkurunziza, nawe nyene akaba yarahawe ikibanza mu ngoro y'inama nshingamateka mu Kigobe. Mu bahora bakomeye mu nama nshingamateka na nkenguzamateka zahahora, batatu nibo baboneka mu nama nshingamateka nshasha aribo Geras Daniel Ndabirabe, Denise Ndadaye ndetse na Olivier Suguru. Bamwe mu bavuzwe mu vyaha bikomeye byo gusesa amaraso nabo bagiye kwitwa abashingamateka. Muri rusangi uwatwaye wese urwego rw'imbonerakure afatwa ko abazwa amabi yakozwe n'imbonerakure mu kiringo yari umukuru wazo, ariko rero muri bo harimwo bamwe ku giti cyabo bavuzwe mu mabi akomeye. Uwa mbere ni Shabani Nimubona. Uyu we yaramaze imyaka itari mikarongo y'imbonerakure mu ntara ya Muyinga. Kuva mu mwaka w'ibihumbi 2021 yaranagizwe ujejwe pereza mu mugambwe muri iyo ntara nyene. Inyuma naho ahabwa kurongora imbonerakure mu ntara nshasha ya Buhumuza igizwe na Cankuzo, Ruyigi na Muyinga. Amabi Shabani Nimubona amaze kuvugwamo biragoye kuyadondagura. Kuva havugwa ubwicanyi bwakora aba FNL b'Imuyinga batawe mu Ruvubu mu mwaka w'ibihumbi 2006, ubwicanyi bwiswe Safisha. Inyuma y'amatora y'umwaka w'ibihumbi 2010 amabi yakozwe mu kiringo ca gatatu ca Perezida Nkurunziza kugeza ku inyuruzwa ry'abantu batari bake mu mwaka w'ibihumbi 2024, Shabani Nimubona yagumye avugwa iyo myaka yose, ariko ntiyigeze bibazwa nta nkeka ko mu nama nshingamateka agiye guhagararira gukudaha n'ivyaha bijanye n'ihonyangwa ry'agateka kazina muntu mu Burundi. Hazamo kandi Ezekiel Nibigira, akirongoye imbonerakure nawe yaravuzwe mu mabi menshi. Niwe yatanguje ico bise Operation Aigle Éveil muri za 2008 gushika mu mwaka w'ibihumbi 2010, yari itumbereye guhindura aba FNL bakabimbonera kure cyane muri Bujumbura rurari. Abatavyemeye barashobora kugirirwa nabi, abemeye nabo bahawe inkoho zo guhiga abo bahoranye. Izina rya Ezekiel Nibigira ryaranavuzwe kandi muri dosiye y'urupfu rwa Ernest Manirumva, aho hari imodoka zo muri Douane yatwagwa na Nibigira zakoreshejwe mu igandagurwa rya Ernest Manirumva. Haza Venerande Nahimana, uyu nawe yaravuzwe mu nyiruzwa n'iburwa irengero ry'umwigeme Corinne Nizigama mu mwaka w'ibihumbi 2024. Venerande Nahimana ntiyigeze abazwa n'ubutungane, none bagiye kuba umushingamateka. Hari abandi nabo bagiye baravugwa mu mabi canke bakayakokeza. Mu kiringo ca gatatu ca Nkurunziza, Zenone Ndaruvukanye azwi nk'umwe mu bari bakomeye mu migambi y'uruhigi rw'abatemeye ikiringo ca gatatu ca Nkurunziza. Martin Teretse mu kiringo ari umushikiranganji w'intwaro mu gihugu iterambere rusange n'umutekano, nawe yaranzwe n'imvugo itandukanye n'agateka kazina muntu. Uyu niwe yavuze ko
abigeme b'abakenyezi n'abakenyezi batwaye inda ntibavuge base b'umwana bazofata bagakubitwa gushika babavuze. Niwe kandi yafatishije abaharanira agateka kazina muntu Association de Femmes Juristes APDH ababeshera ko amashirahamwe yabo ashira amafaranga mu bikorwa vy'iterabwoba. Niwe kandi yagerageje gufuta urwego rw'abashinga ntahe mu Burundi. Saba gusa kuko hari n'abandi bagiye baravugwa mu vyaha bikomeye vy'ubutunzi ngaha mu gihugu. Dosiye zabo nazo zirazwi nubwo zitagiye zirakorwa ko amatohoza. Kome Manirakiza niwe abitse ibanga ry'abivye imiriyaridi 54 zari kubaka urugomero rwa Mpanda. President Ndayishimiye niwe yashize ahabona iyo dosiye muri gitugutu umwaka w'ibihumbi 2021 aranemera ko mu ndwi zibiri abakoze iryo bara abazokurikiranwa. Vyahereye aho nyene nta numwe yakurikiranywe. Kome Manirakiza yari umushikiranganje ajejwe ubutare n'amasoko ntanganguvu mu kiringo ca gatatu ca Nkurunziza, aho ayo mafaranga yibwa nawe ntarigera abazwa uko vyagenze ndetse n'ivyabaye muri ayo manyanga yose yatwara ubwo bushikiranganje. Jean Ciza nawe yagirizwa kwica ubutunzi bw'u Burundi mu gihe yararongoye banki nkuru y'igihugu BRB, niho Nkurunziza yafyatuza amamiliyaridi y'amafaranga ca ayagaburira bamwe mu bajenerali bamufasha gonyora abarundi. Ivyo bifaranga bitagira uko bingana biri mu vyatumye ifaranga ry'u Burundi ritagaciro gushika n'uyu munsi. Ni vya bifaranga President Ndayishimiye yashaka kugira ibipapuro ariko arananirwa. Jean Ciza we araza abantu bose bagiye barahabwa ico bise le financement, ariko vyose bihinduka ubundi busuma bukomeye. Ikiringo ciwe cabayemwe amafuti menshi abarundi bazishura igihe kirekire. None ubu niwe agiye gucungera ingene leta ikora. Harazamwe kandi Vincent Ndagijimana yagiye aravugwa mu vyo kwiba ubutare mu ntara ya Kayanza. Ubu nawe nyene arinjiye mu nama nshingamateka. Uyu avuga ko akoresha amafaranga akura mu butare akagura abategetsi bose mu Kayanza ku buryo atawushobora kumwitwarira nk'uko nawe yapfungisha uwashatse wese. Vincent Ndagijimana avuga ko atigeze ahonyora mu ishure, ko yoba atazi no gusoma izina ryiwe. Ubu niwe agiye kwiga amategeko u Burundi buzogenderako muri iyi myaka. Haranavugwa kandi ko musaza w'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu, musaza wa Angelina Ndayishimiye nawe yinjiye mu nama nshingamateka. Umwe mu mashingamateka kandi bazoba badasanzwe mu nama nshingamateka kuri ubu ni Valence Kaneza. Uyu ni musaza wa Angelina Ndayishimiye. Uyu abamuzi bavuga ko amaze igihe gitarangije amashure yiwe kuri Okoteke i Bujumbura. Mu vyo yakora avuga ko afise ikirabo yakurikirana muri quartier Mirango mu Kamenge. Aravuga kandi ko yari afise ububasha bwo kwinjiza mu gihugu inzoga za Heineken zirezire bene inzoga y'abashinwa bita Tsingtao. Bamwe mu badandaza iyo nzoga bavuga ko zoba zinjira mu gihugu atakori zirishe. Uyu Valence Kaneza yavutse mu mwaka w'1992 agiye kuba ijisho rikomeye cyane rya Angelina Ndayishimiye mu nama nshingamateka. Twarangiza kandi ivyo abantu bagiye gushigwa muri bibanza bihambaye cyane vy'inama nshingamateka, aba akaba aribo bagomba guserukira abene gihugu, tutavuze Louis Kamwenubusa nawe nyene agiye kwinjira mu nama nshingamateka. Uyu yari mu batanguje Radio RPA hamwe na Alexis Nduhije, mu bamenyesha makuru bakomeye. Mu nyuma yaherewe n'iperereza kugira asambure RPA, Vance acaja kuba mu ndongozi za Radio Rema FM maze yinjira mu makuru y'irementanya. Louis Kamwenubusa azwi nk'umwe mu baguminye bakoreshwa n'iperereza mu bikorwa vyo kugwanya no kuneka batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD. Bamwe bati koko bano bantu nibo bagiye guserukira inyungu z'umunyagihugu. Twizere ko uwahora nyuruza abarundi yoba ari wagiye kuvugira inzira karengane n'impahazwa. Ese twizere ko wari miliyaridi 54 zo kubaka urugomero rwa Mpanda ari wazovugira abiyunguruza n'amaguru kubera ukubura igitoro. Twizere ko wafyatuye amamiliyaridi ibihumbi vyo kugura abajenerali ari wazogwanya ubusuma muri leta. Twizere ko warementanirije abatavuga rumwe n'ubutegetsi ari wazohinduka akavugira impunzi z'abarundi ngo zitahe. Ibi benshi nivyo bibaza. Abandi bati twizere ko abagize Conseil de Sage ya CNDD-FDD nabo ba secrétaire nationaux ba CNDD-FDD aribo bazotegura amategeko meza agenga amatora azokurikira.
bamwe bati ese twizere ko Valens Kaneza ari wazogira umushiki we, ati oya mama ageze aho urarengeje urugero ihanure. Ni byinshi benshi bibaza cyane cyane barabiye kuri iyi nama nshingamateka igiye kubaho. Tubibutse ko kandi iyi nama nshingamateka izobaho ata n'umwe mu baturuka mu mugambwe utavuga rumwe na CNDD FDD yaronse ikibanza. Ni inama nshingamateka izoba irimwo abasendede FDD gusa, bamwe bakanavuga ko ishobora kuba ariyo igiye kuba ingoro nkuru y'umugambwe CNDD FDD. Ngaho rero amakuru yaragezwe ko muri kano kanya ufite subscribe canke sabone nibiteri wafyenda kugira ngo tuje turabana mu makuru n'ibindi biganiro tubageza ko usangize kandi n'amakuru bageza barose kugira ngo nabo baje barabo mu bambere bashikirwa nabiriko biravugwa bigezwe ko ngaha mu gihugu cy'u Burundi mu bisata byinshi bitandukanye, yoba akateka kaze na muntu, imigenderanire n'andi makungu ndetse n'ibindi byinshi bitandukanye. Ni amakuru menshi turiko turabategura tuza kubageza ko mu mwanya uri imbere, ayavuga muri politike, kubashikiranganje batandukanye ndetse no ku bandi bategetsi batandukanye mu nzego nkuru z'igihugu byose nimuze gucikanwa. Hari dosiye kandi ivuga ku ihinguriro FOMI ryoba ryaruguruwe mu gihugu ca Tanzania, tugira tuze tubashikirize byose nimuze gucikanwa. Numuhuza TV rero Imana ibahezagire ibikorwa byanyu by'amisuse muriko murakora.